bamwita Thomas Tuchel akaba rero ari umutoza wamaze kuba yemezwa nyine nk'umutoza wa equipe y'igihugu y'Ubwongereza nyuma y'uko bita Gareth Southgate rero yaje kuba atandukana na equipe y'igihugu y'Ubwongereza. Rero wita Thomas Tuchel yaje kuba rero yemezwa nyine nk'umutoza wa equipe y'igihugu y'Ubwongereza muri rusange. Amazina yitwa Thomas Tuchel akaba yaravutse tariki 29 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 1973 akaba afite imyaka 51 yavukiye yitwa Krumbach mu burengerazuba rero bw'Ubudage kabisa rero akapima metero 1.92 yakinnye umupira w'amaguru awukina nk'umudefenseri. Amakipe rero yakiniye ari amakipe y'abana agiye akinira ikipe nka TSV Krumbach mu mwaka wa 1979 kugeza mu mwaka wa 1988 yakiniye ikipe ya FC Augsburg mu mwaka wa 1988 kugeza mu mwaka wa 1992. Amakipe makuru agiye akinira lakini ekipe ya Stuttgart kuva mu mwaka wa 1992 kugeza mu mwaka wa 1994 yabakiniye imikino igera ku 8 batsindira igitego kimwe. Mu gihe kandi yakiniye ikipe ya Ulm mu mwaka wa 1994 kugeza 98 akinira imikino 69 rero aza kuba atsindamo ibitego bibiri. Ubwo rero mu mikino yakiniye imikino mu makerebo ni imikino 77 atsindamo ibitego rero bigera kuri 3. Kariyeri y'ubutoza ari nayo ikomeye cyane cyangwa se nayo yagize ndende nuko kuva mu mwaka wa 2007 kugeza 2008 yatoje ikipe ya FC Augsburg ya kabiri. Akorombe y'agato nyine yatangiye yatoje ikipe nyine ya FC Augsburg ya kabiri birumvikana. 2009 2014 yatoje ikipe ya Mainz 05, 2015 2014 yatoje ikipe ya Borussia Dortmund, 2018 2020 atoza ikipe ya Paris Saint-Germain, 2020 kugeza 2022 atoza ikipe ya Chelsea, 2023 2024 aza kuba atoza ikipe ya Bayern de Munich. Rero akaba rero yamaze kuba nyine abona akazi gashya ko gutoza rero ekipe y'igihugu y'Ubwongereza. Muri uyu mugabo yatangiye kariyeri ye y'ubutoza rwose ni mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo yatozaga ikipe nyine ya VfB Stuttgart kabisa mu mwaka w'ibihumbi 2000 rero atoza ikipe y'abatoya, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2009 aza kuba nyine atoza ikipe ya FC Augsburg ya kabiri, aza kwivamo yerekeza mu ikipe ya Mainz 05. Ubwo rero kabisa ari mu mwaka wa 2014 rero nyuma y'uko rwose mu mwaka wa 2015 yaje kuba yerekeza mu ikipe ya Borussia Dortmund. Ubwo rero mu 2018 yaza kuba yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain aho yaje kuba atwara muri ibikombe bibiri bya championnat y'igihugu cy'Ubufaransa. Amujya kandi yaje no kuba rero agera kuri finali y'igikombe cya UEFA Champions League rero ubwa mbere mu mateka ya Paris Saint-Germain. Ubwo rero Tuchel aza kuza mu ikipe ya Chelsea mu mwaka wa 2021 aza kuba atwaramo igikombe rero cya UEFA Champions League. Aza kuba rero ava yerekeza muri Bayern de Munich mu mwaka wa 2023. Ubwo nyine 2022 yari ahari rwose nta kazi afite uyu mugabo, aza kuba nyine yerekeza mu ikipe ya Bayern de Munich rero akaba ariyo kariyeri rero mu ubutoza abwe rero Thomas Tuchel imyaka 51 ngira ngo amaze kuba rero yerekeza hariya rwose rero mu ikipe y'igihugu y'abavandimwe rero abavandimwe y'Abongereza. Ubwo icyo twavuga cyangwa se icyo navuga nuko rwose rero tugiye kuba tumuha ikaze tukamwifuriza ishya n'ihirwe mu kazi gashya rero abashije kuba yagenda abona mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Nizera ko mumeze neza cyane, mukomeza kugenda mukora subscribe kuri Alphonse Sport TV. Nizera ko ibintu bimeze neza cyane. Ciao ciao, ndabakunda.